Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, nkunde ndabaramutse, ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cy'aka gatondo k'igenekerezo rya 10 kwezi kwa gatandatu no mwaka turimo w'2025. Kanangure ndamutse abantu bose dukurikirana bivanye naho baherereye bumve yuko tubaramukije cyane. Murabizi ko n'abandi umwe muri studio ndi kumwe n'umusisangozi wabo ndadufasha kugira ngo dushobore gutahura ivyinshi mu buryo bwimbitse. Rero nangure ndamuramutsa cyane umusisangozi ikandakuramutse. Mwaramutse neza bwana journaliste. Jewe ndashima umukama. Nabonye butamanzuye tunakubita igisabisho kubera yuko byose ari Uwiteka bikora ko kandi nawe akwiriye akubishimirwa cyane gose. Reka rero nanje ndakuramutse kandi ndamutse n'abari n'abakunzi b'ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu aho bari hose. Ntabwo ndi buhadondagure kuko ndazi yuko bari mu mpinga itandukanye y'isi kabisa. Tubabwira yuko ari abantu bacu bo ku mutima kuko ibi dukora nibo batuma tubikora cyane gose. Abakunzi bacu tubafitiye inkuru muri aka gatondo nshaka ko tuyagako, ariko imbere yuko tuyinjira mu midonido nkundire manze shimire cyane abantu bose bumvise akamo twabateye kubijanye n'intunganyo shasha ingene tugiye kuza turaba ibikorwa yaba ari mu Burundi ariko barakora uko bashoboye canke bari mu mahanga. Umve yuko tubashimiye cyane kigoro cyo ku buryo bariko baraterera B-Info. Tunatumira n'abandi batarabikora kugira ngo nabo babikore, kuko uwo umutima wumva yokora ikintu agikore, kubera ko dufise byinshi tugomba kubaha. Niyo mpamvu tunabashimira cyane, ariko nabo babuze ngo ubuze nawe ntihace havugwanko, bavuga habura urwanko. Habura urwanko. Reka rero tubayagire cyane ku nkuru twabateguriye no munsi. Abantu benshi barabizi yuko tumaze iminsi mike cyane tuvuye mu matora y'abadepite cyangwa y'abashinga amateka. N'amatora yagize commentaire nyinshi niko no bivuga, aho abantu benshi bagiye bivuga ko bigiye bitandukanye. Uno munsi turagiye kurabira hamwe eske ba bantu bitoza babashinga amateka, mbega ivyo bitoreza baraheza ngo babikore? Mbega iyo bamaze gushika mu bwo bushinga amateka ho bigenda gute? Ibi navyo biri mu byo tubateguriye mwana makuru yacu. Nuno musanguzi wacu muzi yuko adatanga kugira ngo aduhe inkuru zimeze neza. Pana musanguzi kanogenda guhikaze mu kino kiganiro cacu. Yes, ndagushimiye cyane bwana journaliste. Reka ndagushimire, reka mvuge doublema ekora ko iyi topic wazanye ngo tuganire ko irahambaye cyane. Ni topic mu by'ukuri abantu benshi bama banatubajije ko cyane, aho batubaza ati none ni kubera iki mutavuga bijanye n'amatora canke muvuga ibitagenda neza gusa by'ahandi iwanyu ntimushime kugira ico muvuzeko. Akagero n'akabona journaliste buriya jewe hariho abantu bamaze imisi banyandikira mu by'ukuri banshwanira nkaho umenga jewe no bandi umwe mu bantu bafata ingingo mu gihugu canke batunganya ibintu sinzi ko nawe barabigushikira. So akaniko kajyo ngoma ndanabishuriremo. Twebwe turi abatangaza makuru gusa cyane gose, gusa nagashizeko nta ngingo nimwe twebwe dufise gufata mu gihugu cyane gose. Turi musi ya nyumba 10 kuko ntituri n'urwego namba mu gihugu. Nyumba 10 warafise inzu 10. Twebwe twebwe kuba dukontrola ibyo mu nzu iwacu. Cyane. Gusa ingingo imwe dufise gufata ni inkuru tuba tugomba gukora. Turafata ingingo tukadukora inkuru. Mugabo mu by'ubutegetsi mu byo mu gihugu kabisa turi abantu bato cyane gose. Ntibasubire kuza baraduhotera vraiment. So rero bona journaliste nuko wakivuze uti abantu batowe nuko wavuze bashinga amateka gusa. Reka dushiremwo abahanuzi b'amakomine, dushireko aba chef de quartier n'abandi batandukanye. Abo bose ivyo batorewe baraheza bakabikora.
ikintu kimwe ngiye kuvuga murantunga, ikintu kimwe ngiye kuvuga bona journaliste ni ikintu kinababaje cyane gose. Ego jewe ahantu mbaye nkunze kuba ntakundwa n'abatware baho. Ego saho mbaye ubu gusa ni henshi. Ego kubera yuko je ndi umuntu bingora kwihanganira ikosa mba ndiko ndabona ahantu. Ego aha mu gihugu mu makaritiye wanashaka nateye n'imbere n'amakaritiye aba yabaye n'ayaba aciritse cyane gose. Urakunze gutembera ugasanga ivyatsi kwibarabara hafi y'umuhana w'umuntu. Ego sivyo hamwe umuntu agashobora kwibaza ati none ahantu hataha umuntu canke namba uyu muntu ego data byoba byaramugoye ingene ashobora kubitunganya nta nyumba 10 atwara ahantu canke namba nyumba 10 byaramugoye nta mutwara iserire canke nta chef de quartier basahije nta chef de zone. Donc ugasanga agace runaka kabisa ni moto ihageze bikaba ni kibazo bwiri harengane. Ikinga bakabanza kuvako ari ahantu hari abantu batowe n'abene gihugu. So rero nuko haraba neza ni kimwe mu bintu bicana intege abene gihugu mu kuja gutora. Sivyo kubera ko twarasemereye yuko gutora ari uburenganzira bw'umene gihugu. Ni ukuvuga ni devoir kandi ni na droit. Rero iyo umuntu atoye umuntu akamushira imbere ati mwe tubasabye mudukorera ibi, ugasanga ya manda y'imyaka 5 iraheze atakintu na kimwe ahakoreye, urumva ko abantu haba hari agasembwa cyane gose. Genda muramvuga bona journaliste iyaba aba banyumba 10 twatora aba chef de quartier n'aba chef de zone n'aba mustanteri baduhereza baba ari abantu bakora mu by'ukuri byo bajejwe. Burya leta ibikora amabarabara make. Kuko nk'amabarabara yo mu makartier tuba twitunganiriza twebwe nyene biciye hehe kuri ziya ndongozi dufise. Ntibinagoye ni kibazo cyo kuba tuje imbere gusa nta bindi. Mugabo ugashanga imyaka 5 iraheze atani ibikorwa rusange bikozwe muri quartier runaka canke mu gacimbiro canke mu karere runaka. So ibi ni ibintu bite quartier acungana no gurishe parcelle kugira muhe ino. Aho rero niho ngomba nshika. So uti rero abantu batowe ho barakora ibyo batorewe. Bona journaliste iki kintu nakivuze ngo ndagisubiremo. Aba chef de quartier abanyumba 10 ndavuga aba batogwa burya biragoye cyane gose yuko bakora ivyo tuba twabatoreye. Uti gute dufate karo kuri chef de quartier sivyo kugira togwe bona journaliste ibi je mvuga ni ibintu mba nzi fitanye ubuhamya ni gake chef de quartier atogwa ngo nuko amerita gutogwa ni gake ahantu tuhabeshanira. Ariko uko aba yatowe kose abara akaryo keza rero ko kugira ngo ashobore kunezereza abamutoye ntabamaramazi. Sivyo chef de quartier uzosanga igitigira nyamwinshi cabo simvuze bose benshi kugira batogwe babanza kugurisha imitungo y'umuryango. Ugasanga chef de quartier yagurishije inka nimba rifise iparcelle runaka nimba ifise kugira ngo asomeshe bamwe n'abandi bazomuhunda amacu. Sivyo ibi ntibyari bibi kuko abazungu babitanga ni robbing. Reka tubyite robbing niko kajambo ucumenga karorohije abantu bafata yo kumenga. So ariko duce twiyumvira rero uyu yatowe yagurishije y'amatungo y'umuryango zanka yazigurishije y'amaparasa n'ibindi ariko tudahendana uyu azokorera abene gihugu n'umutima utuje azikorera. Abenshi aba ucu usanga abanza kugira gute kwiriha, reka kwanza nirihe ya parcelle nadandaza ya nka nadandaza kumbura nzonga ifise umwanya wo gutunganiriza abene gihugu. Ariko benshi muri aba rero basanuka manda yabo iheze bagicungana n'abene gihugu bagushije agaparcelle
kugira basinye baronke ya mahera bagicungana n'abenegihugu bagiraniye amatati mu makartier kugira ngo baje gutatura ya matati hama baronke za nzoga z'abashinga ntahe canke babace n'amande. Niyo mpamvu rero bona journaliste biracatugoye cyane hano mu gihugu cacu mu gihe hatari ko haraba suivi yaba turiko turashira imbere ngo baturongore. Hari ibyo nshima cyane gose, hari abashefu de zone bahagarikwa, abashefu de quartier bagahagarikwa kubera amakosa baba bakoze, ariko byari bikwiye yuko babashira ko rigueur. Kubahagarika ku bwanjye sico novuga ko ari cyo gihambaye cyane gose, ahubwo igihambaye cyane nuko n'imiburiburi boza batanga raporo basi n'imiburiburi ku ndwi nka nyumba 10 agatanga raporo kumukuriye umukuriye gutyo kwa chef de quartier, chef de quartier nawe agatanga raporo kwa de zone. Ico ni kintu cyo tuma bitwarika yuko avuga ati ntegezo gutanga raporo ku ndwi. Reka rero basi n'imiburiburi mpebera umunsi umwe ibikogwa do charité muri mu gace ndongoye akugira ngo nzoro nk'ibyo nzotangamwo raporo. Erega ntashobora gutanga raporo ngo natatuye amatati ngo 10 aya naya ata ibindi bikogwa nubwo biterambere yafasha bene gukora nawe byo mutera isoni. So rero bona journaliste tugowe tukiriko kuko abo tuvugira ntibari ko baranavugira n'imiryango yabo. Hariho ijambo nyene iteka Reverano yavuze rihambaye cyane gose kabisa. Imana ishoboze umugambo CNDD-FDD kino kintu baze bagikorereko. Urabona umushinga amateka aratowe mu ntara kanaka, sivyo? Abenshi baca bakora iki? Baca bimuka bakavayo bakaja kwibera ihujumbura canke Igitega. Niko byari biri. Mugabo ubu yavuze ati uwo uzotogwa akimuka azobahevya akazi. Yes. So none erega niko kuri none bo kurikirana akazi kabene gihugu gute bibereye handi batari hajya muri kajya karere. Abanyagihugu twe tubatora ngo batuvugire turahabashize baciye bimuka barutiye akagere bigiri Bujumbura. Data kwegera ahantu inamashinga amateka zibera. None ko tuzi mu namashinga amateka bagomba gutwara ibibazo byacu. Batwara ibyo bakuye hehe ko bataba bakibana na twebwe. Ikindi kintu gihambaye yavuze kandi numvise cingenzi cyane nkozeko, ugasanga umushinga amateka yarangije manda yo y'imyaka 5 atana pulaye afise. None ujya zofasha bene gihugu iki? Sinibaza. Ugasanga na hectare y'inyumba y'umurima yarimye. Ujya zofasha bene gihugu iki? Aba nibo bagomba kutubera karorero. Nukuvuga wowe bagushize hajya ni ugomba kubera bene gihugu icirore birabamwo bakavuga bati honorable kanaka afise umurimo uteye igomwe. Bakabona kukwegera ati none honorable wabigenje gute? Kuko honorable abafise access ku bintu byinshi bitandukanye mu gihugu. None gasha uzobona honorable aje kugura ibigori ku isoko, honorable aje kugura ibiharage ku isoko, aje kugura ubufu ku isoko, nirengarenga azigure ku isoko, nta nakarema k'igikona afise muhira. Uyu azokwigisha iki abene gihugu? Azofasha iki abene gihugu? Nibaza yuko igihe niki cuko bokwikebuka cyane gose bona journaliste nuko kumbure kuza turavuga amakosa ya bamwe n'abandi twaba turengeye inzego. Twe twosaba leta ikaduha kino gikorwa cyane gose tukaza turatembera tuvuga tuti honorable kanaka nuwa karorero cyane gose yarakoze ibikorwa byiza abene gihugu bomwigirako arakwiye umudari w'umwaka cyane gose cyane naho tuti honorable kanaka wapi ntaco yafashije mu kiringa maze ntaco rekera amarabe n'igihugu. Ibi bintu leta yari kwikuraba abantu yo bizeza baza baravuga ati rega nemudufashe kumbure twebwe leta dutwagwa n'ibintu byinshi nidushobora kuronka umwanya wakamwe n'akandi ariko twebwe kubikora umenga
twaba tumenje ego twaba turengeye inzego so Cane gose. ariko kandi nibaza ko ariko kajyo keza ko kugira ngo bikebuke ego wewe muntu uzi ko watowe mu mabanga ayo ariyo yose erekana itandukaniro ryawe nabo ugiye gukorera mu ngata ego hereza amahirwe abenegihugu yo gutera imbere kuko ni mwebwe amahirwe yacu cyane gose nk'ubu reka ntanga akaroro kuri twebwe bwana journaliste je ndazi yuko hariho abashinga amateka bajejwe ibintu bituma tumanako ego ariko ntibatuzi ntibatuzi nanabo erega natwe nabo tuzi none twabamenya gute batatwiyeretse so byari byiza rero kandi no kuba biryoshe ego umwana gihugu wese amenya ati kanaka jejwe iki kanaka jejwe iki reka ndamutumbere tukareka kuza turajuragirika ego so reka tureke kurondogoto bwana journaliste mu biganiro twakoze ku munsi w'ejo ego twarerekanye ingene abana bacu abagenzi bacu kubona ko turabana b'igihugu ugwaruka nkatwe ego ruriko ruricwa urupfu rubatijwe urupfu babatije ico twise crime parfait ego ubwicanyi bweranda sivyo singombye kubigaruka ko cyane mugabo ndumva umengano bicako gatoya ego sivyo twarekanye ingene babahendesha ngo nubuzi bagiye ko kumbe bariko batwara mu muhari w'abaroberi ego turekana n'ingene izinyeshamba za M23 ziriko zishaka gukora igisirikare kirimwo ugwaruka bwo mu bihugu byo mu karere kose sivyo hariho ikintu tutashimye twibagiye kuvuga bona journaliste nashatse ko tugarukako ego muri iyi minsi abarundi benshi sinzi kuri akibona bijukiye gusohoka igihugu cyane babyijukiye ego benshi bari Nairobi Tanzania Uganda ego iki kintu sinzi kuri akibona je ndamaze kubona cyane gose kandi ndafise n'abagenzi benshi banashaka bari muri Nairobi ndafise pe ndafise kandi ndabaramutse nshaka ndabaramutse no mu mazina hariho abantu banje bita ba Mutumujoma pale ba Peter n'abandi kandi baramutse kabisa bumve yuko ndabaramukije ndanabibuka ko barabambwira ati none ko utanaturamutsa n'abandi so akanda kazanye kubereka ibona journaliste mu byukuri leta yari kwiye kuraba izi ngendo z'urugwaruka ego hatwibukanye yuko mu minsi iheze mu mwaka waheze mu kwicumi na kabiri ntihenze hariho abarundi benshi bafatiwe muri Kenya badafise ibyangombwa byo kuba muri Kenya sivyo haje umuntu aciye bazi none bajya baciye he kugira bashike hariya mu binywabi mugabo leta yari ifise kugira iki kumenya nimba abana b'igihugu bari muri Kenya ikabakurikirana ego nibaza ko bo bari wo muco mwiza wona dufasha kutangara kutamira nka wa mwana w'umuswi w'ikigaba canke wa mwana w'icangazi antuka biroroshe mu Burundi kuronka ivyangombwa impapuro z'inzira aharo ngomba gusaba guhanura urugwaruka ruko ruja kurondera ubuzi za Kenya Uganda Tanzania Sudani n'ahandi ni byiza yuko mwahashitse aho hantu numva ngo kujisajirisha mumenyekanishe ku burongozi bw'igihugu aho hari amambasade mushike ku mambasade mwimenyekanishe yuko muri kumarondera ubuzima mw'ivyo bihugu ku buryo mugize n'ingorane byoroha cyane yuko ambasade iza gutabara kuko ibibazi erega nababandi baza kubahenda babahendesha amajambo aya n'ayandi nta nguvu basubira kugira kuko uri ngaho uzi ko igihugu kikuzi kari huri ego uba wisanzuye haje ibintu bitagenda neza uratanga report nk'ubu leta yacu yokenera kumenya kumbure kurondera amakuru kuri ibi na biriya kuri bajya bari mu bihugu bitandukanye niyo koroherwa hariho benshi batimenyekanishije muri ambasade batazi iyo baba irevure hariho bake b'umutima ibi bikorwa babikora so nibatahure yuko kuba leta yashize ubuserukizi bwayo mu bihugu bitandukanye harimwo no kurinda umutekano w'aba barundi baja muri bijya bihugu bitandukanye reka rero tureke leta
ikore akazi kayo tunakoresha leta yacu ega nitwe tuyikoresha cyane gose kuko leta ntizomenya ngo mu Burundi hinjiye uyu atabimenyekanishije reka rero duha amahirwe leta yo gukora akazi kayo nk'uko bitegerezwa cyane gose natwe tuyorohereze kugira ngo dushobore kwirinda amasanganya y'uburyo ubucanke buriya bwana musesanguzi muri agatondo twayaze byinshi nizere yuko abantu byashoboye kubashikira aho baherereye hose reka ndangize nagushimira cyane. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste reka twifurize abadukurikirana umunsi mwiza watanga ushimira abari ko baragira ico bakoze reka nanje ndangize ndabashimira cyane gose Imana ikomeze kubahunda imigisha hariho abatamariya muri Amerika ndabaramukije kabisa hariho umumama hariya Canada n'abandi bari mu mihinga itandukanye abo bose kabisa Imana ikomeze kubarabagiza cyane gose tutirengagije cyane rero abari muri kano gahugu kacu keza ku Burundi yes kamata n'ubu nabo turabifurije imigisha itagabanije dusaba ko Imana yokomeza kubagirira neza cyane gose kananje ndabikibanure nonge yashimira cyane abantu bose bagira ico bakoze kugira ngo Bi-Info ikomeze kugira higeze rero kidabifurize umunsi mwiza no kururanirwa ivyo mu byo bagiyemo byose bye bye.